Unaona wewe mwanamke mzuri. Wewe unastahili sifa zote za mwanamke. Uko mnene, uko mkunda, uko na sura nzuri, uko kila kitu. Sasa wewe hauwezi kusema mwanaume. Urumva je honyine kuva ndakubonye je naragukunze Aisha. Nuku urumva wewe ahamaga tuguma wishira kuri kajya gahungu katanagushaka kaguma kagukwepa. Urumva wewe wabankabo umanye na jewe. Wo kwibagira abahungu bose wigeze kumenyana nabo. Kweli sasa. Urumva Aisha wo kwibagira abana abahungu bose na Sami. Wana Sami. Gurara umwibagiye uwo munsi nyene. Bakunzi ba inyishu media. Habaye iki none? Ari abantu bazi kumbe bamamagariye ngaha. Pakweni. Sio kiivo reka kubifata uko Aisha. Abashenzi ndako ndavuga abande bashenzi. Abo muri wakando bashenzi. Aba wakala. Wakala twicaranye kama ni kuze ni umushenzi mu bashenzi. Urabyumva? Uri umushenzi. None kumbe wamamagariye ngaha kunongoza nani byo kurwambaza bya Sami. Nandi ko ndakubaza gusa hari ibindi bintu usanga. Oya hari ibindi bintu usanga nyene uzi ugenda uzi ko ndagukunda. Shake ngende hano se ngenda nziko uwo nkunda. Urukundo rwanje rwagwerekeza. Ariko rero je sidagukunda. Urankundaye. Nunkoreko. Agukoze. Oya nunkoreko. Mu kuboko basi. Nunkoreko. Ndabasi mu maso. Sishaka kubona mu maso. Niguse basi. Man, oya. Aisha n'abashenzi bamwe. Simi nakupenda Aisha. Kuze mbabarira je basi mvuge basi magurutse kwenda ndakubaza Aisha ndakubaza. Ibibazo mbagije nakwishuye. Sinshobora kandi ndende guza kwande amadi majambo uravyumva? Nikupende kwa nguvu. Abikuwagi. Kama mapenzi ya nguvu ya kuwagi mapenzi matamu. Uri kuranongoza. Mbiriza. Uzofine n'umuntu adafino. Kandi jewe Aisha. Sinogenda mugwa bushenzi bwawe. Uravyumva? Ndasubira. Aisha hapana. Kandi ndahagurutse ndagiye. Kubera ko ibyo bintu kurambwira. Ni bitahuritse none. Sino gukunda wewe ni biki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndabaramukije abamizirima ba inyishu media sinzi ko barimwo cyangwa abarabu kubera ico ni carabu amahoro y'Imana bane namwe mu bavuga ikirundi so bakunzi ba inyishu media ngira ngo mwari munkumbuye kuri microphone ni jewe kandi kuze John muvyara wanyu Aisha ntunezerewe kubona muvyara wawe no munsi binamu yako de no sinezerewe afuraye kuniona binamu yako sinezerewe sha ngena lingwaye waraje kundaba Aisha ni kutembelea zaidi ya mara 3 semesha ukweli. Oya vugisha ukuri Aisha nakugende nk'inshuro gato. Nazanye igitoki. Ndabivuge vyose. Vuga ndabivuge vyose ivyo nazanye. Nieta ndizi. Ububeshi nibwo uri ugira ukoreshe ngaha. Aisha tusemesha ukweli. Ubwo nubeshi ukoreshe ngaha. Hapana kugushikuza gushamwe ibintu. Hewe. Niwamamagara ibyo bintu byo kunzana ibitoki niwamamage kunzana. Sambona kunanikana mbere ya kamera zisi kukutembelea. Basi uri muvyaranje basi ndakunda. Sagutemberereye none. Bana ego waranembereye basi. Basi. Ngwanjoheze. So bakunzi banyishu media murazi neza ko Aisha yaragize iminsi agwaye. None Aisha kwanza warugwaye ikibanza tambie uko agwani. Reka ubusutwa. Ubusutwa. Uze reka ubusutwa. Jenyi birakabanga mbwira mu gutwi basi nyimba atari banga. Uriko nagwani. Ushaka ndabibabwire? Baramutse kwanza. Ndabaramukije inyishu media. Mukunzi wanyu Aisha ubu nakize meze neza. Ariko ngokira kwanje naho naravuze umuntu yoba yarandoze jewe Aisha. Benshi bavuga baguma bansaba ndabuvemo kuroga iki ariko sino bivamo jewe Aisha kuroga. Kube jewe Aisha sino heba kuroga. Sindawongeza kwa binamu yako. Mbiriza. Kubera mvuyemwo ndetse kuroga nari nasezeranye umuntu. Jewe Aisha nzoreka kuroga menye umuntu jewe yandoze. Uravyumva? Hewe sinatevye narakize narivuye jewe nyene birumvikana ko date d'expiration y'uburozi bwawe kwirayashika. Okay. Waramumenya ariko? Jewe we uze. Benshi bahora baza muhira bakavuga ko jewe Aisha sinokira. Uravyumva? Ariko narikijije jewe. Akinabi Aisha simina ona kaopere. Akane nikamye ni wereka usutwa. Gira zoom cameraman simina ona kaopere. Nakakovu hapa pembeni. Gira kuraba kuze. Asa none uri kwavuga kwaki. Ibikuraba. Sawa tuendelee kipindi basi. Rero jewe
nararonde umuntu yandoze naramubonye ni Marlene wa mukunzi wa Sami siyo ndiri kumwe muri babona umushenzi nje sinamurotse nawe waragize naramurotse aragwaye sinzi ko yakize yararengeje umuntu yararengeje sasa we ntwari wagiye kumusaba ikigongwe none nagiye kumusaba ikigongwe ashira ku munwa rero yagiye gufina ku muntu atazi adafyinika rero nace ndamukorera ko najewe sawa kandi ngwaye rero ndakubwire ko umuroga kandi nawe ugwaye nawe turamuroga ariko narivuye hewe narakize aho yapona maupira ngara umuntu wese yazi ko yankoze ko naramumenye ninde ahubwo tubwire gusa ni bandarasi naramumenye abarozi murakorera nako none kwanza bandarasi nabonye mukorana igihe mwarako muraroga ntare mwarakoranye muko mwaroga Sauda murakorana akina naroja kuroga umviriza twarakoranye urazi kintu yanzitse asesana lakini hivyo mtu anajifanyia kadawa naona nenda kumwaribishia we si ni hivyo wewe ni wagomba umuvure Sami nawe yamwiroge wega wo mu bijuju urimwo we man ego vraiment uri kijuju none nagira ndamutabane ndamukize Sami uravyuka umwinjiriye mu kazi none warwo mumwinjiriye mu kazi yarabimenye none akakuroga mapere akafukana niroga ndugu pole napo nipe pole mie juu na mie bariko juu mio moya ni wazi kuguma wiyaga mu barabara hose nambori muhutu ariko ubu narakize wonyege namugenda we ndamubwira fasha aranga ariko kumbe niwe yari nyuma y'ivyo byose gusa kijya gihe je nibaza ko wewe ahubwo uburozi bwawe aribwo bwakugarutseko naburozi bw'ibonje bwangarutse umviriza wewe wari washaka kumuvura Sami ego abirisha bica biranka bicira hagati kubera nige nagendayo urabyumva ndiko ndababwa we kuze ni wambonye wari kunyumva n'ikigo urabyumva nagiye niyaga ndiko ndamubusaba basi amfashe anyize murozi mwenzaho yambwiye sinshobora kubera namwinjiriye mu kazi ndamwe nakwinjiriye mu kazi gute arabimbwira neza ase yanajirogea moto muri by'iwanje wowe ukigenda kubyonona nibishoboka Aisha jewe mpaka jewe shatse we kuvura ni jenzo kuvura namubwiye sawa jendagiye ndazi ko jenzo kwivura ariko nomenya ko uri nyuma ya byose jewe Aisha uzombona kuze naramenye ko niwe yandoze je nawe nazote kabishe ni majina bunga urazi majina unga kisi unatiaga Mungu nasonga ni majina unga mimi na yeye mtakutanisha sasa Aisha wewe kwanza tugaruke kuri ico kintu wewe kwa Sami biendeka aje uende kwa Sami wewe kwanza kare kajama miskaeli wapi nikamutuke kako wewe Aisha kama wewe demo mimi sikwenda kwa Sami wewe kusema umutake Sami wewe siwe uranza kusema unamtaka Sami mi jena musha si Sami kwera ndamuvura urabyumva aje muhira namuhe misi 3 ndaze cyo kintu wanda kivuga kya misi yose rero yagennye umunsi umwe muhiri wanje na dawa ikaribika bakamubeba na bandira saka fika kuroga ko munacha urazi igihe kimwe muzoze maraba n'abantu murondera saka kutafuta Sami n'umuntu ameze ukuntu we kipofu wabatu kipofu nini sanariria upofu wake nariria kazi arega pako watu wanayua kazi kuliko yeye chunga kwa mbishe Sami anajua kazi kuzidia wandi masema wewe mfananisha Tunga nikwambia Aisha unaona kitu kimwao yuo Aisha umenye kintu kimwe unasikia mimi namfananisha ni jetu ni wewe wajamanye na Sami nje na matusi sasa uratangiye kuntuka cyangwa bari umukobwa wajamanye na Sami au tangiye kuntuka nije najamanye na Sami nje byo Sami nanje ndaza aba ex ba Sami bamaze kumviriza abona bajyanye ne biwiwe nijewe ndabizi rero yakoze sishakanya amajambo menshi uyandenze umva Aisha wewe rero urarozwe na banderasi uri gutegura iki unya kugira uzogira nararozwe ariko narakize nturakira neza sinshaka preve ya maupere ini dakika 0 tu namaliza inaisha sawa lakini yaisha mimi nakwambia unarogwa banderasi uko apanga nini sasa uko asema ngo mtaoneshana maini ya Mungu nisikilize show yenye iko ni ya mimi na yeye watu hawa wawili mimi ni mbea ujue jendo munyarusaku ndamufanyaga kwa kile nzomugirira ikintu kijya kizomubabaza nawe mpaka ivu ntawuzi banderasi igereranya na salongo uyo salongo na banderasi bimenye ariko je kuri Aisha wenye nambye Aisha ushakuzunguruke nzoronka umuti wo kwivura sinivuye sinakize amuri muibaka
Mimi muibe nienda mu kazi yake. Kila muntu wese afisa akazi kiyo. Gusa mwarigeze gukora. Twarakoranye. Kandi naramwubashe mu bisanzwe. Naramwubashe urya. Uravyumva? Ariko kumwubaha kwanje rero nuko kwaje kumvamwo kungaya. Kurya kungaya kwiwere yandoze jewe Aisha. Sinzofa ndavyemeye. Sawa. Sami rero ubu unya ofisi ndayiwe. Chamani, bona mko wasutwa. Si ni umbea, si ni kawaida. Tunayo mieni. Mie sio paka wala chawa, mimi ni panya. Kinda bya Sami bikuraba. Birasanzwe no kundaba birandaba kubera ko ndi umunyarusa kunegezwa kumenya. Bikuraba sha. Uga ibindi byo bya Sami ginda nibikuraba. Urazi ndakubwira Aisha. Hari abandi bantu twaremewe kugira ngo ducungura abandi. Mwasika kama yo Sami kaziri mushinda pako batubenye bako tayari. Tena mimi ngisi wingene we nakubonye kunda abantu bato abantu abana bakiri bato. Iyo kazi ka Sami mimi haikumushinda ga Sami. Arabizi vrem. Sinaona alijikimbiza. Hakujikimbiza ni washenzi walikia kumchukua kunyumba. Maana Sauda ni mshenzi, Bertrand ni mshenzi. Acha niache hapo. Juma jina zingine kizisema ni hatari. Na monyari batuma ni mshenzi. Mshenzi. Kama yali batuma wakuye mkamata na ni mshenzi. Maana wake watu wenye waliunga njama wakalaiti yote ni wa mshenzi. Unawatukana kitusi kibaya. Sio kitusi. Sio kitusi. Lakini kweli unasema. Nataka nikwambie Aisha, unaona wewe uko mwanamke mzuri. Wewe unastahili sifa zote za mwanamke. Uko mnene, uko mkunda, uko na sura nzuri, uko kila kitu. Sasa wewe hauwezi kusa mwanaume. Urumva, jeho nyine kuva ndakubonye je naragukunze Aisha. Nuku? Urumva, wewe ahamagatuguma wishira kuri kajya gahungu katanagushaka kaguma kagukwepa. Urumva, wewe urabanga ubanye na jewe. Wo kwibagira abahungu bose wigeze kumenyana nabo. Kweli sasa. Urumva Aisha, wo kwibagira urabana abahungu bose na Sami. Urabana na Sami. Urara umwibagiwe umunsi nyene. Bakunzi ba inyishu media. Habaye iki none? Ari abantu bazi kumbe bamamagariye ngaha. Pakwene. Sio kiivo, reka kubifata uko Aisha. Abashenzi ndavuga abande bashenzi. Abo muri wakando bashenzi. Aba wakala ndo. Twicaranye kama nikuze ego. Kuze ni umushenzi mu bashenzi. Urabyumva? Uri umushenzi. None kumbe wamamagariye ngaha kunongoza. Nani baje kurwambaza bya Sami. Nandi ko ndakubaza gusa. Hari ibindi bintu usanga. Oya hari ibindi bintu usanga nyene byinjiranye. Umushenzi Imana. Ntuntuke Aisha. Je sinagukunda. Ntuntukire urukundo. Babana gukunda n'ibintu bishika. Jewe sinagukunda. None Sami wamukundiye iki? Naramukunze kwera ariyo ariko namubonyemo. Urumva? Ariko wewe sinagukunda ndakubonye kwanda ndakuravye wewe. Sasa ko je nagukunze na. Aisha je rero uranyihakanye imbere y'abantu rero. Sinagukunda. Aisha. Nkunda ariko jewe ndagukunda. None wowe nkunda je sindagukunda umva gute? Gusa emera urukundo rwanje emera basi ko ndagukunda. Oya ni byo ukunda. Aisha ndagukunda Aisha. Mana ndamwemerere nagashenzi. Ndamwemerere canke nyemerera Aisha. Kandi ndumva ko umutima wawe uri kuravyemera. Nire tu akiri nakatahira roho ishakubaye. Imviriza. Wowe nakunze numwe. Soko wowe sinagukunda. We yaragiye. Kandi rero ndakumbiye n'ikigongwe. Kwera wamamagare ngako ubushenzi bw'iwawe uri kuranongoza. Imviriza. Uzofine n'umuntu adafine. Kandi jewe Aisha. Sinogenda mugwa bushenzi bwawe. Uravyumva? Uzosubira. Aisha hapana. Kandi ndahagurutse ndagiye. Kubera ko ibyo bintu kurambwira. Nibitahuritse none. Sinogukunda wewe nibiki? Mana isi ni juru. None munavuze ko atomukunda ni ngorane. Sasa mimi kwa mkosi gani? Si yuri labda ukoge bahari. Jemburi. Ama basema mnakoshaga mikosi. Ulione bakukoshe sasa uone ujikoshe. Wewe kwako ndo nimependa sasa. Ndugu, sipende waji. Na mikosi yangu yote labda ishie pa. Sasa mesha kukatala. Mama jifunga kuvitu. Sasa Aisha kukatala Sami. Sasa Aisha kukatala. Ameshanikatala lakini mimi napenda. Siyakwambia kitu kimoja. Penda unapopenda usijipendekeze usipopenda. Baba, sikupendi wewe. Jamani. Si mimi nakupenda. Unipendi mimi nakupenda. Hata uende sasa hivi na ugende ubunyene ugende uzikonda gukunda.
shake ngende hano hose ngenda nziko uwo nkunda urukundo rwanje rwagwerekeza ariko rero je sidagukunda urankunda Aisha ntunkoreko ndagukoze oya ntunkoreko mu kuboko basi ntunkoreko ndabasi mu maso sishaka kubona mu maso niguse basi man oya Aisha abashenzi bamwe si mimi nakupenda Aisha kuzemba barira je basi mvuge basi magurutse kwenda ndakubaze Aisha ndakubaze ibibazo mbagije nakwishuye sinshobora kandi ndende kuzavanda amandi majambo uravyumva nikupende kwa nguvu abikuwagi kama mapenzi ya nguvu ya kuwagi mapenzi matamu huko mapenzi ni yule mwanamke akikupenda na unampenda nawe nipende sasa siwezi kukupenda juu unataka wewe si ndio juu unataka wewe siwezi kukupenda tunaona Aisha utazunguka lakini mwisho utakuwa kwangu sawa labda utumikishe na wewe madawa akidawa miezi nishikaki za bandasi zikushika naenda tatumia kwenye pana kuweza Aisha lakini unjue kama nakupenda Inyishu media ndahagurutse je umwe ndagiye nipatie mikrofoni yangu basi kwanza nibagiye ila nakupenda Aisha ndumiwe